hano yaranditse kandi avuga ati none nofuma mpigu yundi canke ndamugire gute urumva apfa haryamye ntibuce kabiri nkasanga uyu muboye yankoreye ko haraho zohava asinzirira mu cumba iwe gira amahoro. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze mwebwe bakunze bigare cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV, reka tubaramutse amahoro y'Imana, twongere tubaye ikaze. Twashimire mwebwe mwese mama mudukurikirana, abujya mwahisemo neza guhitamo gukurikirana ino mbonesha kure yacu ariyo yanyu ni Tarisisi Hope Ministry TV nk'ibisanzwe. Kiganiro cy'uno munsi kikaza kuba ari kiyago, tugiye kuganira hamwe, tuza kuba turi kumwe na Rondo Gwaruka na cyane mu kiyago cy'uno munsi, aho muzi ko ikiganiro nk'iki duratuza tubize nk'impanuro tugomba gushikiriza uba yatwandikiye bivanye n'ibihe kanaka barimwo, akavuga ati reka nanje nituri Rondo Gwaruka rushobore kumfasha mu mpanuro. Muri kino kiganiro rero sinza kuba ndice nyene, nyuma ya kamera nza kuba ndi kumwe na Wizo B nk'ibisanzwe, ariko ngira n'imbere ya kamera aza kuhava asimbira nk'ubushitse. Ariko ku rundi ruhande nza kuba ndi kumwe na Gwaruka, tukunze kuba turi kumwe mu bikorwa nk'ibi kandi rubaha impanuro zitandukanye. N'ubu rero turi kumwe aho tugiye guca hirya no hino ikiyago cy'uno munsi, ariko kandi mbanza ndabaramutsa hano hafi yanje ndi kumwe n'uwitwa Bebe Berize Berinazo, tukuramutse. Mahoro cyane. Meze neza? Yego ndashimye. Sante sana. Tuza kuba turi kumwe nande na Soso Solange hariya, tukuramutse nawe. Mahoro neza. Meze neza? Ndashimye Imana. Sante sana. Ariko kandi ku rundi ruhande nza kuba ndi kumwe na Sofoni nawe tukuramutse. Salama salimini alhamdulillah. Ewe yavuze ngo harahandurira, haba hari na sosa ariko ntibirangirira mu kurura gusa. Tuguhe kaze muri kino kiyago cacu. Murakoze cyane. Sante sana. Tuza kuba turi kumwe kandi na Gigigirene, tukuramutse nawe. Amahoro. Nawe umeze neza? Yego ndashimye. Sante sana. Tuza kuba turi kumwe na mama Martine nawe tukuramutse. Shalom. Shalom. Shwijyawe ko rinte ya makenga. Martine tukuramutse. Shalom. Tuza kuba turi kumwe na bino bintu turi kumwe turi kumwe na tuva bien. Tukuramutse nawe. Igishinwa cakamye ubushize nga ni nanje ni cyahiye ni kirasha bashite igichina kivanza ni kirundi. Nuko rero niba no tuza kwa duteramanye muri kino kiganiro kandi nabaza ku mutumire wacu mu kutwandikira muri comment mu kutubwira muti no nkuru yadubushitse none nato turajugira ngo dushobe guterera, reka se tudutanga interero twenye na uraza muri comment ukandika icyo jora guterera watwandikiye intere adusaba intererano muri kino kiyago. Rero tuniza guteba wanashima tukaba dukoresha umwanya muto kugira ngo interero tuyitange twihuse, hanyuma na wacekenda bandanye akorere ku mpanuro tuza kwa twatanze canke amahitamo nawo nayiwe. Muti kiyago cacu cuno musi kiza kuba kimeze gute? Kiyago cacu cuno musi rero reka manze mira matenda aje ndakibabwira. Nkuko nari nabibabwiye rero, inyuma yo gufata ku mazi gatoya turagarutse kugira ngo duce hirya no hino ikiyago cy'uno munsi naco kiza kuba kimeze uko ugukurikira. Tumaze iminsi tubashikiriza abagiye batwandikira, dusanga inyuma y'iminsi myinshi abigeme canke abakenyezi batwandikira baduse impanuro. Ubonaho twandikiwe n'abapapa, ubushize yari umupapa, ubonaho yari umusore, ubonaho n'umupapa yawe yatwandikiye avuga ngo iki.
yatwandikiye rero avuga ati jewe mumpanure umugore wanje yananiye ati umugore wanje rero n'umuntu akazitiro ahageze hose ntiyaca asinzirira yabageze mw'ibarabara urubona yihengeka akaba arasinziriye muri bisi aho abantu agenda arabagonerako abana tugasanga n'inkonda zarekeye gukunda gusinzira muri bisi muri mwe baca yimenya ati rero bushize nagiye gusanga ntashi sangasha yagiye mu ntebe nyene muri saro aragarama kandi n'agahuzu kaca umuyagura agira ukubu ngize ngo ndatansange shane sanga umukozi nawe she umuboye ariko yigirisha ibintu vy'amasuka aza kwikuburisha muri saro reka shaka tarakubura giruka akacisha kubura giruku arabaho mabuji tiro rya mugarikiye nkaje tiro rya kubise gahuzu ati rero je mumbarira ico nokora ati je mbona vyandenze nagerageje kumuhanura mumbwire n'umuti yofata basi nimba ari ingwara yamufashe hanyuma je vraiment ndafise amakenga ku munsi umwe nzobasanga umuboyi nawe none sha boye njya kwisahani ushonje mvise amakenga rero ko nzabasanga umuboyi nawe yagiriye kwisahani yanje ishakarira ko nanje ndamufashe ibazi chamvuna ati none je uno mugore ndamugire gute ndamwirukane ndamukubite kizo ibintu biva ku matiro canke bigende gute avuga ati ivyo vyari nibisanzwe turiko ubushitse rero nagiye gutansanga yagiye sha mu cumba ca wa muboyi tiro rimufatirayo aca sinzirirayo nagize imana ko umuboyi nawe yagiye kwisoko gusuma avuga ati none nkubi yasanga yo muboyi akacaje atari sana murumva ko uno mugabo bimukomereye bagati ino nyifato yuno mukenyezi wanje tiro rimufasha ahageze hose naho asinzirira kandi ntavyo kuvuga ngo nsinzira nambaye wapi bugati none je ngire gute rero ndamwirukana nta kuntu yoguma hano kuko inyuma yuko itiro rimufasha pfaryamye iraba azohava agenda kujyama mu cumba c'umuboyi itiro rimufatireyo sange wa muboyi nawe yaciye agira organisation akonjike verbe ibintu bigira iyindi nzira none mu mpano yiki impanuro impanuro duhereye kwande umuririmbyi yavuze ngo mu guhanura abandi twihere ko gaje ntangura irukana uwo mugore tarukurasangira n'umuboyi wa mugabo ubwo je ndahejeje abandi mu vyumva gute umuti nuko umwirukana umuti nuko umugira gute nyene none canka bukubite nyene amunoze iyo ngese itote bimuvemo nuko runo kwaruka arurajogera ngo ushobora gutanga impanuro ushobora guterera ajya nimwe ubona umwaro gwaruka umwe mfuni akagateka reka twebe turakuze turabana nico gituma rero ni impanuro z'abantu bakuze tudatinya kuzizana kugira ngo runo kwaruka nako rushobore kugira ico ruterereye merera iburyo bwanje berize twagiye Sembo no mukora atomwirukana amwirukanira iki none azosangira n'umukozi imba yigwariye agahweka agahweka niko numva yuko kaguma gasinziriza agahweka naki nkoko ngira n'abantu barakagwara ndahumewe ubwo rero upfuga uti yo bigenza gute namureke areke babana uko nyene none nyimba yaremeye ko babana yemeye vyose aya vraiment muvyo yemeye iryo tiro ntiririmwo ryo kuzara apasinziririye vraiment uyibazesha gutaha muri saro gasange muri saro umukozi nawe wesha umuboye ariko akora isuka zaragira akajisho kabati babuje ibaze none ninde yamutumye kuzana umuboye ntihari kuzana umuyaya umuyaya araba ivy'abana umuyaya umuboye nawe akaraba ivy'isuku yongera ateka none twebwe ababoyi rero akazi gahere tugende rero twebwe twirukanwe hasigara abayaya gusa baheka abana twebwe duteka twiruke yihanganirira mutungo uko nyene tugushimire ku nterano yawe mugaje mbona yo mwirukana cyanya sangire n'umukozi ninde undi yumva afise ico yoterera rero hano muri no kino kiyago ndabona Sofo navuga ati interano ndayifise twagiye murakoze cyane ku ijambo yego oya ijambo ndaryamana ku mpakanya ijambo rarifise buryo murakoze ku mpakanya asante sana hama nanje icyo noterera yego uwo mugabo ku mugore wiwe urumva umugore wiwe nawe siwe n'ingwara sinzi ndibaza yo bari ingwayo yako barakageso hano bakazitiro ugasanga nk'ubitiro na hano ndabona uwo cyakubise ari ngeso naho
iyo bipanze no bujuju kweri gusa nibaza ni ingwara jerewe ico no hanura uwo mupapa nuko yobwira uwo mugore wiwe akamwirukana oya pana kumwirukana siyo solution ahubwo akamuhanura akamubwira basaza arambara amakola kapinjama amabankola buryo naho yosinzirira ahabonye hose iryo tiro ayo matiro iwamufatiye ahari hose ageze ubwambure bwiwe butoja hejuru ko yoba yambaye utuntu tumufuka urumva ubwambure bwiwe nibwo babuka igihe ico rero nobwira uwo mupapa nuko yohanura uwo mudamu wiwe akaza yikwiza mu gihe afise nyimbari sinzi ko ari ingwara mu gihe afise ico kintu kimutera gusinzira buri mwanya ahitiro imufatiye akaba ari haryama akamuoblija kwama yikwije gira aho rizomufatira bwambure byiwe ntibuzoje hejuru bugaragara ngo basange uwo muyaya yamugiriye nabi umuyaya kwe yana ngo aguma isuku yongera atuma akajisho avuga ati asha ndibaza uwo muyaya n'umwanya wo gukora isuku cyawugwiza kwiye akoropa yongera asubiramwe akumasubira Asante sana Sofari, tugushimire ku nterano yawe. Asante sana. Turagiye nari nabonye Soso na watari kavuga ati nanje ndafite ico noterera ijambo ni gwawe. Icyo kibazo mbona ari ikibazo kigoye cyane. Ugiye kubiraba nkuko wabivuze ngo umunsi umwe yaraje asanga ngo yaryamye mu cyumba cy'umukozi. Ugiye kuraba rero ugasanga musangiye umugore ibaze fremaje ibintu babigoye cyane bikomeye, ariko ku rundi ruhande nago ugiye kuraba ukuntu jeni baza yuko yari ingwara kwanza kuko nta muntu yoshobora gusinzira buri mwanya atagwaye ahubwo nibaza ko ryoba harabuze nk'akagorori kamwe ko bakaratakaye banza nkamujyana kwa rojanti kwanza bakamupima nkaraba vrema kakwije ibyangombwa mu mutwe nkabanza nkaraba mbonye atakihari oya kwanza iyo ni ingwara nyene no banza nkamujyana kwa muganga bakamuvura kuko sinomwirukana birashikana ugasanga umugabo we yaramukunda cyane kumwirukana ntibyari gukunda je numva yuko yobanza akagenda kumuvuza kwa muganga bakaraba katangwara yo bafise hanyuma akazaratanga n'impanuro ibaze vraiment nko umufasha urugendo muri bus kabone inkonda ziriko ziratibuka ibana mwicaranye ubugitsi bya bya ubwanje no kwamagenda ni piripiri ati hekenya rero tufata urugendo kugira ngo durarira inzira yose bigende neza n'ahandi vraiment kumwirukana siyo solution biragoye cyane kwirukana uwo ukunda cyane gose. Asante sana ku ntererano yawe ndafise icaterera ariko kandi reke yavuze ati usivyo gusa erega kubwitiro gishi nagiye kuryamasha turyamye mu gitandi yashika itiro rikawajya mutoye ati hariho nibikorwa nyine abantu bari mu gitanda bakora genda bikora yisinziririye atari sana none gashaba mbo umuntu atamwirukanye kweri bizoherera hehe uwo mbere kiye numva ko ari igipupe ahubwo rero ndahinduye nuko byabi byarakaze yego je numva ataca mu marisha none abigenze gute rero ko ariyo nterana ariko arasaba abigenze gute no mugabo abigenze gute amwirukane apfe gutunguko oya urumva nawe ntiyobagize ntiyowamwuzuriza neza ntituma mwirukana aza n'uwundi ameze neza hano yaranditse kandi avuga ati none nofuma mpiga uyundi canke ndamugire gute urumva apfa haryamye ntibuce kabiri nkasanga uyu muboye yankoreye ko hari aho zohava asinzirira mu cumba iwe gira amahoro aho rero nuko bimeze umugore wapi hari abigeme hano batera baca ibugore kana baterere twumve uko umuntu agatego kabumije no mugabo abigire gute gigigirene ari nka wewe bikaba bimeze uko umva umugabo yovyitwaramo gute twagiye nje mbona yo mwirukana nari nababwiye nayirukana
toka fukuza yegezayo. Uko umuntu kesha akunda gusinzira usanga ari n'umunebwe. Usanga ari umunebwe. Usanga ari umunebwe kwera. Yego. Muri make rero yo mwirukana. Amyirukana. Azane umukorera ibyo ashaka. Yego atama mu matiro. Avuga ati tudugi Bugarama gasanga atuza sinziriye. Kati korosi nta kati kubera sinziriye. Ngorane sana. Ayikora sere mwamenye cyane cyo mwabana. Tamwe muko yaramvune aho ati yewe twende turabana sha witonde. Aya kandi muri abana nta mpanuro nkizi noza nawe kugira ngo mpanuro nuko nzi neza ko mukuze ndazi muri rino ci ndashobora gusohora nkabanga hano nk'abatanu ndashobora kubasora twe nasofone tukambara kote tohere tukavugije tugira amahoro yigo uno muhungu yaracashira umukobwa wacu muri Transisi Hope muri TV none ibo twatura mushingiye genda mwubakire ruguma ariko ntazojyame ahabonye azinzira izo mpano twaje tuzi nuko rero tuva kwa Gigigirene twerekeza kwa Mama Martine kiyago acumvise uno mupapa bigenze gute cyo namutereye dufata umugore akamujyana kwa muganga usanga ari saditete yamuriye ari saditete yamuriye satitete ni abahinga mumfasha mushetetse nagahoka kurya akuriye kuma wisinzira kwa huriho usanga arako kamuriye iyo mutebukana kwa muganga kabura ko yoronka uwo muti yo ebana nanje nzora bako kandi burya nanje nariko ndasinzira ndahomewe rero nuko tugushimire Martine ku ntererano yawe twakirena na tuva bien nawe bana yatekereje ikiyago arekere ko arahekenya yumviriza jamani gwawe wegera ka micro utuza nicwe icyo numva papa kwanza ndamuhaye pole hama kwirukana umudamu wiwe ntabwo ariyo nyishu y'urugo rwiwe ahubwo ikintu gihari gikenewe ashobora no kuba atari indwara ahubwo umugore ugasanga yishinga ibindi bintu nk'amatelefone nta n'umwanya wo kuryama ku murango gaca usanga ibyo bintu bituma ahageze hose mu gihe bidakenewe ashaka kuryama cyangwa ugasanga nyene hari akandi kazarara ko nko mwijoro gatuma ataryama usanga ari umukinzi byose bibasha nawe ntoyivuge iciyo iyo ari umukinzi umugabo ntabimenye kwere hari igihe nyene biha ari akabanga hari igihe nyene biba bishika Yesu Kristo rero birakwiye uwo mugore amanze yikubita gashi nimba yikubita urubando nimba afatira amakofa cyangwa yikubita urushi nyene runini yego cyangwa azoze ndamufashe kugira ngo amanze yumve kwanza ibyo arimo atahure ibyo arimo yego ho nimba afise abana ntiyatubwiye ko afise abana ngira abafise ntabana afise nyene urumva bari bakirimariye bwaraheze igihe kitari kitubabanye gusa ntibaragira ku buntu bwo kugira umwana ariko urumva umuboyi waguma akora isuku arahari uyu usanga ari muri babandi butugeso ashobora no kugasunura kagahuta atari umuyaga mu nzu kugira umuboyi bigende gutenya umuyaga mu nzu ni hatari oya ari umuntu asinzire afata amaguru agashibura ugasanga umenga ari karatera igere yabana gahuzu kakagwa nkariya umuboyi nawe ati umurango iko tiro ryagufasha uwo mama rero atari ukona nimba atagwaye harimo abazimu turashitse nakemeye ko rero gende yegere abakozi b'Imana yegera abakozi b'Imana umugabo wiwe arushizeho kumuhanura arabe ibyatuma bimusinziriza cyane abikureho hama urugendo rubandanye umugore rero arabe yikubita gashi kubera mu rugo ni babiri nuko shaje vreme cyo kintu vuze ndacemeye ngo mu rugo ni babiri aho ndumva ari akantu avuga neza ati no mwijoro bari babiri nta mpamvu yuko umwe nyene yoroganiza wone nawe ati ntibinda bagatiro je karamfise
umugabo nawe ati none ngire nirega none ndagira gutenya hatari sana. Tuva bien, tugushimire ku nterano yawe. Asante sana. Ndasozere kino kiyago interano mwazumvise, impanuro mwazumvise. Ariko imbere yuko dusozera sinzi ko ari ufise akajambo yumva yo kongerako umwe w'inyuma y'amarido. Nawe nabonye avuga ati nanjye nabizi ico noterera mumumera ikibanza hajya avuga ari hajya imbere y'amarido tumubone. Oya turakubona muta, turakubona kabisa. Genda hari impande ya sofoni, regera neza ucugenda hari impande ya sofoni, tanga interano yawe hanyuma dusozera ikiyago cacu. Amwita Wizo B, umuntu aba ari inyuma y'amarita adufatira amasanamu. Yumvise ikiyaga avuga ati je vraiment naje ntikinjika ndafise interano terera. Uwo mugabo canke uwo mukenyezi mikrofone ni zibiri ukoresha iyo ugomba. Iyo ni byagusunze burebure urakoresha iyo mu maboko. Twagiye reka nkoresha Solange yampaye umuntu yambaye ibintu byirabura hari hajya ngo noire na rouge birabizi ico bisigura ku itariki 15 zo kwa kangahe. Ubwo rero mwebwe tubarabe neza. Oya ntiharagira navuze kwira ikinde kuri umuntu ndabarekurira baraba ntiharagira itariki ziracyari kure cyane. Gusa nyene iyo ufise microphone nk'ini guba wumva ko uri areza no kwikiyago wacumbise agire cyo uterereye nawe. Mbere byose mbanza nshimire uyo muntu yo yagize kumva ko hano muri nunzu cyangwa se muri kino cyangwa se mino studio abona ko hari n'inama ishobora kuba hariho ikishobora kumumarira mu mibanire yiwe n'umudamu cyangwa se n'umutambukanyo wiwe. Tumushimire kuko nibaza ko inama zigenda zicanga kenshi zirafise icyo zubaka muri societe ndundi cyangwa se no mu isi rusange. Niyo mpamvu nanjye mba numva ko bigenda kose hari akantu mba ngomba kuba nuvuga kuko burya biraryoshe nk'ubu umupapa undi musaza atubwira ati burya inama mwampaye wa muntu agisinzira kenshi nyene afazi ko ari imyanya yo kuryama n'atayo kuryama. So jewe nukuvuga ngo nibaza ku gihe bamaze babana sinzi ni umunsi wa mbere amuzana bisanga bari muhira reka mvuga ukwezi kwa mbere niba ariko yamubonye koko ari karemwe ariko akaba atari ko yamubonye kuva bakibana nkuko yakavuze Martine hari ati aragakoko karya umuntu kiroturuva umuntu yamaze gufata indi mico imeze ukuntu. Nanjye ashobora gusha nemeranya na Martine ko akantu gashobora kuba karamuriye ariko niyaba naho ari ibintu yari afise kuva kera hari ikibazo. Rero jewe ukuri kwanje nuku kudakuraho uko abandi simvuga ngo namwirukane cyangwa se ngo namukubite oya ahubwo kimwe je no usa nkaho nobwira uyo mupapa cyangwa se uyo mugabo nuko atarabona umwana ko wabidusomeye nafata umwanya rimwe na rimwe reka manura abagabo hari igihe yabonye akantu katameze neza mbere ko yiyumvira kurondera icyagateye ahubwo barashwana ku nduru ndende cyane bigeze kuri ya mwanya bari ahantu bari kuratubwira yabonye bitameze uko abijaka nifuyo ndende cyane n'amaraso ntibatanga no kwambika ntibambika abantu niko njya ndavyumva. So nukuvuga ngo ariko kandi ngo hari n'abagore batumva impanuro iyo gitse ngo ravuze ahubwo muca muhaguruka mu gushwana. Nibaza ko rimwe na rimwe biravana n'ukuntu we nawe wagiye kuko mufite atwandikiye hano yavuze ngo yaranse kunyumvira gusa afise itiro ajyama aho geze hose narabuze ico bipfa ko ubuho sanze yijyamiye mu cumba c'umuyaye nari ntashe nzikongere nkora umuti nuko nyene yanditse narinda muhize hose nabuze kumbe yagiye mu cumba c'umuyaye. Yes muri make birumvikana ko ari ikibazo ariko umuntu umwe we yavuze ngo inkuru y'umuntu mwiryohera amatwi. Hari gihe usanga ari uwo mugore akuganirije usanga uwo mujama muraza bakunda kuvuga ngo kumuraza ku rusenge byamusonga ni fuyo urumva iya professor akirutumba agiye muri ville akizira muri bus niko agasoza niwe umugabo avuga ati hamwe noja kuryama mu cumba gacha tansangayo cyo bari kibaza gacha yibeta mu nzu kwa Kadogo hari rero Kadogo ejo bizogenda ukundi kuntu kimwe kure waganagera atakoze umuti kimwe je no usanga aho mpanura ya uwo mugore mbere ya byose abanze yiyumvire ku gaciro kiwe nk'umuntu w'umudamu mu rugo niyamara kumva imbega umugore mu rugo ni iki niyamara kumenya icyari cyo areba kosora utwo tuntu hari ukavuze ngo tije tufatanya urugendo no kumwipiripira akagenda yihekenya kujya guko niyaza gusinzirikiramo bawe bidakunda abasi we bagishakira tumahekenya ubuntu tubasha gutuma adasinzira hanyuma ikindi kintu cyo kumukuye umugabo
niba yarigeze kumubaza impamvu akayimubaza asa nkaho amubwira nabi ashobora kutamubwira impamvu ibitera bivanye n'ukuntu we yagiye kwimubaza yongera ategura undi mwanya niba mukura muhira akamutwara ahandi hantu kana kabakicara baganire nk'uko bahuye mbere bakinjira mu byo gukundana bakiri abajene amuganirize niba ari uburwayi tujye kwa muganga sibyo hanyuma nawe umugore ameneke amubwize ukuri by'ukuri siko naho zinanje nabyisanze nk'abarondera igisubizo kirambye aho naho sindi kuja kwa muganga akaraba ikibitera yes niba ashobora kuraba ikibitera muganga arabafasha ndabizi ko bigenda kose gusumba uko yumva ko yofata umwanya wo kuvuga ngo ndamwirukanye kuko ashobora kwirukana ubusinzira akazana yakavuze na hariya akazana urara gukinda noneho azora asinzira n'abantu bamutera amabuye hariya icyo bakiza rero nabanze kwanza gerageza ribe niyabona bidakunda afate famiye yiwe famiye y'umugore abashira ahantu ababwira ati by'ukuri jewe ku mugore mfise ntacyo ndiko ndabona biriko biragenda simbone biriko birapasa hanyuma imiryango yicare irondera igisubizo nibaza ko uko bigenda kose igisubizo kizoboneka numva ko inama yanje yari iyo ariko gusa uyu mugabo ntatwagwe n'ishavu kuko ushobora gushavura amasaha abiri ukica ibintu n'umwaka n'imyaka 10 yari utarongera kugaruka rero ntashire ishavu cyane imbere ahubwo ashira imbere ikintu bitwa kurondera igisubizo kirambye ari ku munyarwanda yakivuze kurondera igisubizo kirambye cyangwa se kizokwamaho kandi birashoboka ndazi neza ko bizogenda neza inama yanje yari iyo asante sana Wizobit gushimire imbere yo gusubira inyuma y'amarido hari kandi abakenyezi bamwe ko nari nabivuze iyo habaye ikibazo gize ngo mukomuti madamu bino bintu ko bimeze uko byari bikwiye kugenda uko ahubwo ngo bo baca hejuru cyane gusa bibazo kamenga wabakengeretse ahubwo nabo bakagushira kamakosa abakibeze uko wo bahanura iki nkame wosanga no mudamu nawe ariko iyo bayarabaze umuntu umwe twigeze kuba turi ahantu ejo bundi mwizi ngendo dufata zo gutembera ngene mwaka kazi kamisi yose atubwira ngo jende umuyaya dahembwa ndabyara nkamesa ntateka simpembwa kadoga genga mu yandi majambo wewe nk'uyu muntu nk'uyu amaze kwisanga mu rugo yumva ko ari umukozi nta kintu na kimwe w'umugabo uzokora gituma yumva nk'umugore mu rugo ni kuvuga ngo wari kuravuga ngo ashaka kugenda asa nkamubwira ikintu bagacajya hejuru mu majambo menshi nakavuze mukanda avuga ngo uyo mudamu cyangwa se uyo mugore abanze yumvira mbega umugore ni iki yego mu majambo make bakunda kuvuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo sibyo umugore nawe ni iki rero umugore ni iki umugore n'umutima w'urugo bivuze ngo umutwe wawe umutima utari kurakora bivuze ngo n'umutwe nawe urabura kigenda ntigishobora kugenda iyo umutwe ukora umutima utari kurakora byose bihinduka ubusa niyo umutima ukora umutwe utari kurakora byose bica byononekana ikimwe ngaho kibazo aravuga ngo muri byose ni babiri umaze kwitwa umugabo umaze kwitwa umugore si wewe wenyene menya ngo umugabo adahari sinuzuye n'umugore adahari sinuzuye nkeneye kuzuzwa mu gihe turi kumwe rero abanze bumvira mbega kuba ndi hano muri runo rugo eske ndahari kuyiye mpamvu ndi iki yego niyamara gutora impamvu ari hajya si mu butembere ntiyagiye kwa muyombeje ngo azatahe oya yagiye kubaka abandi bakunda kukivuga ngo genda weri ugiye basi yagiye kweri yagiye rero muri iyo nzira nyene agomba kumenya ati hano ndi nta gusubira inyuma ndi ngaha ngomba kuba byanka byoroha rero icyo cyashakora cyambere mbere ko azogira ibyahuza n'abari abandi bantu mu mafamilia agomba guhuza n'umugabo wiwe kwanza icyo bavuganye akatega amatwi hama agasubiza ariko yabanje gutega amatwi cyambere umviriza urangije kumviriza wishura kandi kindi kintu naco ntibisobanuye ngo iyo umuntu akubwiye ikintu cyangwa se umugabo nakubwiye ikintu ngaba urumva no kuvuga ngo majambo make urumviza hamana ugaterera rimwe na rimwe yavuze ikintu niko bajya kunda kubivuga si condition aravuga kugira ngo yumve igitekerezo nako kikurimwe rero wa mugore we uri kuratwumva cyangwa se kurikiranye zino inama jewe ya mbere no guhaniye manura bakunda bakavuga twege muri football ngo shira baro hasi ubundi humeke anze humeke je gutera penalty kugira ngo shira baro hasi ubundi banze humeke nimara guhumeka witaze uteke nawe rero abanza yumve kwanza kari amakosa bwa mbere niba umugabo ataha yamukoma agasanga umujama igitose ari muri ntumbaze wegeze nko mu majoro nk'atatu yumve ko kwanza cyambere mbere ari kosa kuko ejo nibikomeza gutyo
hari igihe umugabo azohora azana uwundi akamukubita hariya mu cyumba kindi kandi aza kubwira abantu umugabo yakoze amabara kumva amabara umugabo yakoze hari ahantu yavuye ku mugabo aho ni ku mugore ku mugabo nawe nakavuze mu kanya ntatwagonisha bavuga ngo umugore aba yamwishuye na cyangwa bagize gute ahubwo akora icyo bitwa kuba umugabo nyine. Iyo uri umugabo abandi bakavuga ngo umugabo arinda kaje kandi ngakaje karemeko iyo ni kandi abatamahari bagiye baducira. So rero je numva ko bwanje bashira imbere kuganira cyane gusumba uko bashira imbere guhangana no guterana amajambo kandi byose bizogenda neza. Hanyuma yari yakavuze nzi umuntu hano yakavuze bavange no gusenga ibidashobokera abantu bishobokera Imana kandi ibintu byose bishobokera uwizeye. Niba yizera ko bishoboka bizogenda neza cyane ariko ishavu n'ibyubaka rirasenyura mwaraheza gihe. Asante sana Wizo B, tugushimire ku nterano yawe. Eka dutera dusozera ikiyago cyacu cuno munsi dusozera kino kiganiro. Tugaruke tugemera nk'abaheraheza mu gusozera kino kiganiro rero. Muri kino kiganiro kumwe n'umuganga ndamusabe yegere hano kugira ngo mu rwego rw'abaganga anawagira icyo atubwiye. Muganga Nanatuva bye ashiki hano ariho icyo bace batwandikira hano agisome atubwire ino ndwara uko yitwa n'umuti ushobora kuyivura hanyuma turagaruka adusozere ikiyago cacu. Muganga ijambo ni gwawe kandi turabavumbuye burya ntibari bazi ko uri muganga burya. Babona tugoma dutera burage dusimbagurika ntibamenye ko hari umunsi umwe azosimba yicara asangeje ku rushinge wamuteye. Usa ni surprise ndakunda ba surprise nyine bagoma barancorera. Ubu umarari yufashe nguyu. Mutwe umenetse uti muganga mbabarase mu ndarase. Niko imeze. Aje mwari muzi. Oni doctor. Okay. Aha bavuga ngo ariko abahinga bavuga ko itsiro nk'iryo ari indwara iva ku maraso make. Reka nicyo gituma naguhamagaye nka muganga kugira ngo kino kintu ntituza kucemera cyangwa ngo tubagihakane kuko newe wizi by'amagara y'abantu ibyo banditse nivyo canke barabesha. Ibi bashobora kuba ari byo biyumviriye mugabo ntabaciriyemo rimwe na rimwe hari hezi yo message yose tuje tugaruka icyo tuyivuze ko. Abahinga bavuga ko iciro nk'iryo ari indwara iva ku maraso make umutima nico bita troide hamwe no kuri hamwe kurambirwa kuko ataco akora. Kubwanje mbona umuvuza kuko umengo ntaco abaye nikimetemete. Okay. Yego. Nuko rero ngaho rero muganga uyanditse avuga ati itiro nk'iryo riva ku ndwara yo kugira maraso make. Byo bari byo rimwe na rimwe birabaho ariko kandi je nari nakivuze hariya navuga ngo umuntu ashobora kuba ari umunebwe cyangwa akaba afise ibintu bituma asamara. Bavyanditsemo hano ngo gushobora kuba ari n'ubunebwe kubera ataca afise akora. Yego. Nuvuga ko ivyo nari navuze bisa nkuko ari byo banditse gusa je ivyo byo gusinzira narinzi ahubwo umuntu afise amaraso make kenshi ko agira ibizunguzungu ivyo vyabo byo gusinzira bice bituma agira itiro ryinshi gapfa hasinzira yageze navyo nyene vyoshoboka. Mwebwe nk'abaganga mu bivuga kwiki mu bizi kwiki ikintu cyuko umuntu afise amaraso make aca akubitwa n'itiro. Turavyemeza hari gihe bibaho bishoboka ariko naho mu gihe bibaye biri cyane ari bwo buzima bwiwe harimo n'akageso habarimo n'ingeso nari nakigiriwe ko ndakivuga ahubwo ico no musaba canke no mutereye nafata ama regime kugira ngo ayo maraso basi ayagarukane
kuko hari n'igihe uja kwa muganga ngo bagiye kumupimisha ivyo bipimo ntibabitore rero nagerageze izo mpande zose nimba ari ubwo bunebwe abwikuremo cyangwa umugabo we afata ingingo yirukane bajya bayaya n'ababoyi bagende agume ku kazi amatuzorabe eko kunaguma yisinzirira ko ari karateka turavuga ngene azoguma yisinzirira ko ari karateka niya karanga nabazo karanga intoki rero nibaza ko nuko ariko kandi ntitwirengagije iyo message bishobora kuba ari ivyo ugasanga nayo maraso make narondera ibigarukana amaraso kugira ngo bakure gukekeranya muri bo nivyo. Asante sana tugushimire ni hano tuje dusohotera kino kiyago cacu dushimire abatanze interano zabo wale wese agize icyo yaterereye interano zamushikiriwe zerekeye dusoze tubwira no mugabo tuti wihangane niko bimeze nta vyama vyera ngote ariko kandi nkuko impanuro zagiye ziraca muri runo rwarukana bamwe bagiye bigarukako umuti nibwo narabuze ngo mwirukane umuti suko mwirukana ushobora kwanga ushobora kuzana wanka usinzira no kazana cyo vyuma ngo wankugira guto kazana ugira kundi kuntu niko bacimbuka ni mu Kirundi rero ico bikoze genda rero umukenyezi umuganirize buke bukumenya ico vyaje bivako n'igihe vyatanguriye hanyuma muganire neza mumenye icokorwa ariko cyane mwiture abajejwe amagara y'abantu kugira ngo bashobore kubafasha nimba iyi ngwara banditse hano koko ariyo abaganga baba bazi n'imiti ishobora kuyirangiza mwebwe rero uwa mushinga nawe umuti so kwirukana umukenyezi wawe ahubwo fata kari ingwara nyumutware kwa muganga umuvuze nimwasanga bitava ku bicanye n'ingwara ingo mwicare hamwe umugabo n'umugore mwege icokorwa nibaye ngomba ugiye ku kazi atarakaze keje katari mucane kugira mugabo muza muratera utukuru muza muraganira hanyuma uzurataha kare kugira ngo usange itiro ritaramutwara gutyo uzoteba bimuvamwe burundu arisho bavuze ati rero umukozi nimba bitakenewe cyane none hako kurira kubugarisha ico wokora n'igiki yaba umukozi buramwigizeyo kugira ngo kano kazi umukozi yahora akora uno mukenyezi nakare ko wumva ko atacho asanzwe akora azoza araca mu gikoni rimwe akora isuku yongera ateka nawe nta tiro rizomufatira mu masahani canke mu masafuriya iryo tiro rizoba aragasema nuko tushimire mwebe mwese mwadukurikiranye tushimire Wizobi twari kumwe mu ruhande rw'amasanamu ubuhinga bw'ivyuma prote turakingiwe na Linda hari ariko kandi shimire no gwaruka umwe wese ku nterano yagiye atanga anana tuva bye tugiye kongera ko nakandi ka muganga tugushimire sana tushimire bebe Berize tukabanye neza muri kino kiyago nawe tugushimire asante sana tushimire nani Solange tugushimire nawe murakoze cyane asante sana tushimire Sofoni twabanye neza muri kino kiyago tugushimire ku nterano watanze asante kushukuru tushimire Gigi nawe twabanye neza kandi tugushimire ku nterano watanze namwe murakoze asante tushimire Martine nawe ku nterano watanze kandi twagiranye ibihe byiza muri kino kiyago koze nawe tushimire Wizobi twari kumwe murande kwa masanamu prote turakingiwe nari mpagarare kino kiganiro nkaba ndabike banuye ariko muri rusange twese reka dutareke ibiganza tubike banure tuvuga tuti bye bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.